Mwiriwe mwiriwe, ni amahoro Filibe. Yesu nahabwe icubahiro. Ndongeye kubaramutsa, Noweli nziza n'umwaka mushasha. Ndakuramukije mfise n'intumbero yo kugushimira. Ubwa mbere ndashimira Imana yo mw'ijuru, yoyo yashoboye kuguhuza n'umutware wanje. Ndayishima Imana yo mw'ijuru, ishimwe ryanje ngo riduge rinyiganze intebe yayo, nayo imanura amaso irabe igituma intebe yayo inyiganga isange n'ishimwe ryanje niko ndayishimira. Ndagushimiye ubugira kandi Filipe, wakoze nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Bibiliya iravuga ngo ivyo mwaherewe ubuntu mubitangire ubuntu. Ingabire wahawe, ikintu cyose kiba n'ingabire. Ingabire wahawe yo kumenya ishirahamwe Beri, ntiwayigunganiye, warayisanzaje kubukunda. Ndashimira Imana yo mw'ijuru, nongera ndagushimira ukuntu washoboye kuyisanzaza igashikira n'umutware wanje. Akibimbwira numva umenga ni ibintu bidafashe. Nigeze kuja mw'ishirahamwe kera bita Burundi Direct rikiza, ryava hanze na ryone twariko tuzamwo amahera, hari 2003 gutyo, irahomba rintwaramwo amafaranga atari make. Yarabimbwira sinabitahura, ariko umaze kubintahuza arambwira ati ngo tujane urabidutahuza. Hanyuma ndabitahura, fata n'umwanya wo kubisengera. Ndasenga ndabwira Imana nti Mana, iki kintu nimba ari umugambi mwiza kuri twebwe, nimba ari umugambi mwiza ku bantu bariko barashira uburyo bwabo muri Beri, Imana uzotangemo umugisha. Rero ndashima ukuntu washoboye gusanzaza, partage ya Beri, umugabo wanje arashikirwa. Ndashimira Imana n'abana. Ejo niho twamye tuvugana, aravuga ati bwa bundi papa arafise umugenzi mwiza. Uyu muntu mama bambaza mbere n'umutware ntavyo namubariye, abana barambaza ati mbega mama, uyu muntu yashize papa mw'ibi bintu, mama aramukunda? Kumbe papa yashoboye kurotera amahera angana uku, yashoboye kurotera amahera angana uku. Rero nariko nshimira Imana, nongera ndagushimira, nongera ntera intege umuntu wese ari muri Beri, agura uburyo abugwiza, abushira muri Beri, yongera asengera Beri, ayisengera cane, ayishira mu maboko imbere y'Imana. Musenga cane, dusenga cane kugira Beri itere imbere cane, mu ngo zacu, mu nkino mukina, kandi n'Imana yo mw'ijuru ivyishimire nk'uko yavyishimiye, ikabibamenyesha. Ego nukuri Imana yo mw'ijuru iguha umugisha utagabanije, iguha umugisha utagabanije. Ndabivuze nukuri ngo Imana yo mw'ijuru iguha umugisha utagabanije. Kandi ndashimira n'umutware wanje, umunsi wose yariko arabikina akabinyereka ati ndiko nkina gutya, ndiyaya, bigenda gutya, biharurwa gutya, akabinyereka. Nawe ndamushimiye cane. Si ibi gusa vya Beri, umutware wanje ntiyigera avuga ngo hari ikintu anyegeje. Mu buzima bwiwe nta kintu yigera anyegeza. Naho iryo bari 100 yibagiriye mu mufuko, nsanga ambwiye ati reka ndafise 100 mu mufuko. Mbere mpanda namushwanira, ni gute wowe ufise amafaranga ntunywe? Kwa akunda amata cane umutware, ntunywe ntugire gute? Hamwe atoya
ndabanza nkayashikana mu rugo. Ego nawe ndamushimira cane ubu ntigera anyegeza ikintu na kimwe. N'umutware ivyera birera, ivyirabura birirabura iwiwe. Umuntu akunda ikintu kigororotse, ikintu kigiye kugorama ico ntagikorerako. Nawe ndamushimiye ubugira kandi, ndamushimiye ubugira kandi. Hanyuma mukomere muri Beri, tubandanye dusenga. Uko nsengera umurimo wa Kanguka ni nkuko nsengera umurimo wa Beri. Banywanyi mwese murikiye muri groupe Beri, Imana yo mwijuru uyu mwaka wa 2013 izibazigame n'uruvyaro n'imiryango yanyu, hanyuma tuze turangize umwaka neza tubyishimiye. Murakoze, mugire umunsi mwiza, Imana ibahe umugisha.